murafise ikigo mushikizamwo abana baje kwiga iryo shure kuko bava mu mihingo itandukanye canke murafise amazu yabigenewe bapanga swati ku giciro kitavuna canke ukuntu mwabiteguye nimwe mubizi turashaka kubimenya kugira ngo n'abandi bavyumvireho. ishure nta campus rifise ntaho kurara hariho ariko ejo hayo ni heza kuko turipfuza ko tuzokwagura gushika no mu gisagara ca Bujumbura n'ahandi ariko gushika ubu mu gisagara ca Matana ni gisagara ciza kirimwo amazu n'umuji kandi ukomeye kandi uwushitsemo ntiyogwabira rero ni umuji abana twarakiriye abana bavuye mu zindi ntara baca bapanga hafi ariko muri kazoza turipfuza yuko ishure nk'uko abantu bariko bararihurumbira uburyo nibwadukundira tuzokubaka n'ibigo abana bashobora gushikiramo canke bagapanga ikaba internet ivyo turabifise muri vision. Bonjour, bon après-midi, ni kuri Marengo Media, ni Cynthia Kimana yongeye kugaruka kubateramisha. Turasaba abantu bo bataragira subscribe, mwese muze mugira subscribe. Ni kuri vya biganiro vyinshi kandi vyiza biryoshe bibigisha bibereka abantu batandukanye bakora ibintu bitandukanye mutari muzi mu buzima busanzwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Turatumirira rero muri rwa rukundo ntangere umuntu ataragira subscribe canke umuntu ataragira share ku biganiro vyose vyo bimaze kuhaca turamutumiriye ko arahomba cyane cyane. Dukora ibiganiro bitandukanye mu buzima rusange no kuvuga umuntu wese iyari baba turi kumwe hano iwacu n'abari mu mahanga bose turasavye muzi kugira dushigikirane. Umunsi rero twagendeye umutumire wacu uwo mutumire Jesse ifise ingeso yo kuvuga abatumire mw'izina barivuga bo nyene ubwabo ariko tugira twige kuri vyinshi vyiwe akora afasha benshi kandi amaze kugira gutanga ubumenyi bwinshi ku bantu batandukanye. Reka tumusaba twidondore hama tuyage vyinshi bitandukanye kuri we no ku vy'akazi asanzwe akora. Mwo twidondora? Murakoze cyane ku mazina ni Ndayisaba Pacifique. Ego murakoze. Ego Ndayisaba Pacifique. Twashaka kumenya ibijanye n'akazi musanzwe mukora. Murakoze. Jewe ndi mu kirimi c'igishitsi mu representant legal wa association yitwa ADC Action for Development and the Creation of Employment. Mu Gifaransa ni Action pour le développement et la création d'emploi. Ego. Bon, reka tworoshe ibintu rero kugira abantu bose bashobore kudutahura. Iyi association tuyite ADC. Ego. Iyi association ni iki muri rusangi ikora ibiki yatanguye gari? Ubuzima bwa association twovuga ADC nkuko mukivuze yatanguye mu 2017. Ego. Itunganijwe n'ugwaruka guhabonye yuko bidakwiye ko rurera amaboko kuko hariho ibintu usanga bigoye kurindira ubuzi hari igihe bigorana ariko ubwo gwaruka rwariyumviriye turaja hamwe baca bashiraho association yitwa ADC yatanguye mu 2017 ariko agrema yayo canke yemejwe imbere y'amategeko tariki 15 z'ukwa kabiri 2018. Ego. Bon, turumvise isa niri kirakura ibikorwa higejeje ikora ivyo vyose si hagufi. Mushobora kudusobanurira none ikora mu bisata ivyahe ikora ibiki n'ibiki? Ego. Association ubwa mbere ifise ibisata vyinshi yashizeho comme plan d'action canke ivyo igomba gukoreramo vyinshi ikorera mu bisata vyinshi gitangura twatanguye dukorera mu gisata co gufasha abantu gukora ivyijanye n'ubumenyi bwa none informatique tugaforma abantu mu ma informatique tukabafasha de formation en informatique bakiga ama logiciel amwe nivyo twatanguye dukora. Iyo association rero muri make ikorera muri secteur d'activité twovuga ni nka zose ariko yabaye active ubwa mbere ni secteur
ya education niyo twashitse ko ubwa mbere kugira ngo ibikorwa bitangure neza niyo secteur d'activité education igisata c'ubumenyi nico turiko turakoreramo cane hanini twovuga ubu. Reka dufate igisata kimwe muri ivyo isanzwe ikora, dufate mu gisata ca education. Yego. Education yashingiye kuki ya mukora neza na neza kuko education iragutse Cane. yego mwotubwira ibikorwa bimwe muri ivyo mumaze gushira ahabona mu Yego. gisata ca education. Ishirahamwe nk'uko mwavyumvise rijejwe gufasha kuronka ubuzi création d'emploi. Yego. Rero mu gisata twaravuze ko dushaka gufasha innovation canke gushiraho karite mu bisata bimwe bimwe. Muri education twariyumviriye gushiraho ishuri yaratanguye imatana mu gisata ca informatique de gestion, tukaba dufise ishure mu gisata ca informatique de gestion amashuri abiri, imwe akaba ari post fondamental iyindi yatanguriye mu gisata ca maternelle. Muri ivyo bisata vyose post fondamental ishuri yitwa Mountain of Skills School ziri mu Congereza, iyo nayo ikaba igeze mu mwaka wa gatatu, mwaka barakora exeta. Mu gisata ca maternelle tugeze mu mwaka wa mbere primaire, maternelle baramaze gushika mu mwaka wa mbere fondamental. Maternelle nayo ico kindi gisata ko n'ama établissement abiri yitwa Pinnacle of Knowledge Academy. Ngira ngo dusigerageje gusigura muri make abantu kugira bumve Mountain of Skills School twoyita nk'umusozi w'ubumenyi, na Pinnacle of Knowledge Academy nayo nyene ni nka sommet de connaissance. Yego. Reka dushingire ngaho nyene. Dufatiye reka tubanze tubabaze gatoya. Siège y'iyi association isanzwe iri ngaha hagati mu gihugu aha i Bujumbura canke iri muri interieur. Mbeho kubera iki mwahisemwo gushinga ishure ryanyu rya mbere imatana bugingo aha mu gisagara ariho hari uruja n'uruza rw'abantu benshi, abantu benshi bakunda kuzokorera ibintu vyabo ngaha, mbwa mwebwe mugaca muhitamwo ati ishuri rya mbere ryacu tubona yuko tworishira imatana kubera iki? Ego. Ishirahamwe nk'uko mubivuze siège iri Bujumbura muri Muha, Kanyosha 7e avenue numero 109. Ishure twahisemwo imatana nk'uko education de qualité, ubumenyi bw'akanovera kuri bose twipfuje kubwegereza no mu ntara za ruguru, ko ni gisata kijanye n'ubuhinga informatique de gestion. Abantu benshi baripfuza kuvyiga mu gisagara, ariko ugasanga ntibashoboye kubishikira kubera imvo z'uburyo aho baba, ariko twahisemo kubegereza kuko association irafise abamambre baragiye hamwe turavyiga neza, tuca dusanga aho dukwiye gutangurira ni matana kandi. Okay, bea none twumvirije neza umenga titre y'ishuri ryanyu izina uko ryitwa umenga riri mu rurimi rw'icongereza. Nashaka kumenya mwongere mumenyeshe n'abatumire bacu n'abandi bose baba bashaka kumenya ishuri aho ritumbereye kugira bazogiture canke bazana abavyeyi bazane abana babo, abavyeyi bazana abana kwigaho. Ryoba ryigisha muri urwo rurimi nyene rw'icongereza gusa kurya twumva ngo nka za Université Equateur za ibindi uratwara amashuri menshi yigisha mu congereza yandi akigisha mu gifaransa gusa, vyoba bimeze gute? Nk'uko ishirahamwe rivyara ayo mashure riri muri rurimi rwigishitse icongereza, ariko mwumvise ko riri no mu gifaransa. Rero iryo shure ritumbereye imatana kuri centre ahantu kuri Eglise Pentecote Matana niho riri, kandi benshi ni kwibarabara nyene renganye ku isoko imatana ni kuri centre.
ishuri ntiryigisha mu rurimi rw'icongereza, zirimo izo ndimi z'icongereza ariko ikurikiza ururimi yigishamo porogaramu ni urw'igifaransa. Igifaransa ni porogaramu isanzwe y'igifaransa, ariko muri maternelle naho nyine indimi zirimo z'icongereza ariko ururimi nyamukuru ni igifaransa, kuko bituma abana iyo bageze mu mashuri akuze, kuko mu Burundi ururimi nyamukuru ni igifaransa, iyo bize mu zindi ndimi uca usanga badashoboye kubandanya neza kuko amakuru mu Burundi ari mu gifaransa. Ego twashaka tubabaza kandi kabazo gatoya, hari amashyirahamwe menshi asanzwe yaritangiye n'imbere yanyu muri ico gisata c'indero tuvyituko, none mwebwe musa n'abari muri concurrence niko novyita, n'ivyahe n'akahe karusho ku buryo ayo yandi mashuri yoba yarabitangiye imbere mwoza mwerekana ku bavyeyi bashaka kuzana abana muri iryo shuri ryanyu, canke n'ibihe bikorwa mukora ayo yandi mashuri adafise, ku buryo hariho umuntu yoryumva ubunyene iryo shuri agaca avuga ati iryo niryo nari nararondeye, ntegereza guca njanayo umwana wanje n'utwahe dukora iryo. Murakoze cyane kandi ikibazo ciza cyane. Nkuko mwavyumvise izina hajya riraranga ico umuntu akora. Twavuze ati ni umusozi w'ubumenyi. Icya mbere ni uko muri ico gisata c'indero, murazi yuko muri ino myaka igisata c'indero gisa n'ikibangamiwe, kuko urwaruka turetse ko rutaronka ubumenyi bukwiye, kuko hari ibigenda bigorana kubera rurasamara canke rugahura n'ibindi. Ku ishuri ryacu ca mbere ni indero, guha indero abana, kubacunga bakabashikana, kuko icambere hariho gusamara, gutuma abana bayerera ugasanga ntibakurikiranye neza ivyigwa. Kindi akabirya n'abigisha babimogoreye, turondera abigisha bamogoreye ivyo vyigwa, kugira ngo na porogaramu ziri ku gihe, kandi murazi yuko amashuri amwe ruguru nk'ibikoresho vya mamashine bavyumva ku munwa, usanga ntibabona imashine. Twe twaragerageje gushiraho amaordinateur, turafise salle informatique, barabona ivyo bobonye Bujumbura bakazova ruguru barabibonye. Ivyo kandi nakabirya kuko no mu mashure abanza muri maternelle ya gatatu no mu mwaka wa mbere bariga icigwa ca informatique. Murumva ko nakabirya twashizeho, kandi formation ikaba ikwiye. Rero nivyo ni bimwe kandi ku buryo butavuna. Education de qualité pour tous itavuna, ntivuna, ntabwo tuvuna, igiciro usanga kitavuna, umwe wese ashobora kuhigerera. Bakunzi ba Marengo Media, je iyaba vyoshoboka ko nsubira ku ishure, ndumva yuko nari guca nza kurondera iryo shure ryayo. Ubu nyene narara niyandikishije, ariko reka ntumirira abantu bose bariko baradukurikirana n'abaza kubona iki kiganiro. Nta gucerwa birimo, aho mushikiye hose umwaka ugeze kure, mugabo urashobora kuvyumva ubunye kugira buritegura umwaka uzoce uza kuyandikisha hakiri kare. Reka rero dusimbire ku barezi. Mbega none abarezi b'iryo shure bakora neza, vyensio turavyumva bivanye n'ivyo muriko muratubwira. None boba bava muri mwebwe nyene mwihaye ishingiro ryo gushinga iryo shure, no kuvuga abamambre canke hariho abandi bantu bo hanze mwo bamwangaje mugaha akazi? Ishirahamwe rifise ihangiro ryo gutanguza, ntitwikunda ngo tureke gukunda n'abandi. Muri twebwe association irafisemwo abakozi, ariko igitigiri kindi kinini kiva hanze, ntibari muri association. Kugira ngo kandi turonke abigisha babinonosoye bose ntibova muri association, twikora no ku bandi bavuye hanze. Ego
hari ijambo bakunda gukoresha mu kirundi burya ngo umuhini mushasha utera amabavu. yego cane Twagira tubabaze gatoya kuko ibikorwa mukora ni ibikorwa vy'inguvu bisaba uburyo kandi bisaba kuba wariteguye uburyo no mu mutwe hose. Twagira tubabaze kugira murinde mushikaho mugeze nta ntambamye muba mwarahuye nazo cane nta yandi mashirahamwe yoba abafashe mu mugongo kugira ngo ivyo bikorwa vyanyu bishobore gutera imbere bon uko tuvyumva bibe bija mu ngiro uko nyene nta yandi mashirahamwe yoba hari. duhereye kuri ico c'intambamyi ubundi nta muntu agwana urugamba ntaruhe kandi n'umuntu agera gutwenga ari uko yaciye ahantu hakomeye. Ishirahamwe nk'uko mwavyumvise ryatangujwe n'urwaruka rwari ruhejeje amashuri ya kaminuza twahuye n'intambamyi zitari nke. Ubwa mbere iciyumviro kikiza gihurirana nuko ataburyo tuba dufise ko twovuga ko twakoresheje ico bita autofinancement. Uburyo bwa mbere bwavuye mu bamambre nibo bitanze kugira ngo ayo mashure ashobore gutangura imirimo. Rero intambamyi ya mbere twarahuye n'intambamyi z'uburyo. Intambamyi ya kabiri gushika aho hantu ikibanza kukimenyera navyo ni yindi ntambamyi kuko usanga ari ayandi mashuri usanga akora nk'ivyo dukora. Rero gufideliza canke gutuma abantu batwumva canke ngo batwemere biradusaba yuko dukoresha inguvu na marketing itoroshe. Rero kuri ico c'intambamyi vy'ukuri twarahuye n'intambamyi nyinshi kandi tugirwana nazo ko umuntu aguma akenyura kugira ngo ashike aho yipfuza gushika. Aho twipfuza gushika n'ahantu ho kugira ishure nyene ry'akarorero mu buryo bwose. Rero ntiturahashika nta mashirahamwe turaronka adufata mu mugongo ariko turayatumirira kugira ngo yumve yuko iki gikorwa c'abana b'u Burundi batanguje gikwiye gufatwa mu mugongo. Ishirahamwe ryanyu riragutse cyane ariko reka tuvuge kuri bike kuko ntitwabivuga ko vyose uwo munsi ariko murashobora kugenda mubwiye abatumire abanywanyi bacu mukababwira bakabirimenya vyimbitse. Murashobora kubabwira iyindi mirimo gisanzwe rikora yose kugira ngo n'ikiganiro kizokurikira bazobibonereho bazovyumve hama bumva bo bitura babiture. Ikindi kandi mubahe adresse bishobotse na nimero muyitange kugira ngo ababitura ntibazobabure. Hanyuma y'ivyo muce mutubwira hehe mwibona mu myaka 5. Murakoze cyane. Turabashimiye ubwa mbere. Hama nkuko mubivuze association ikora ibintu vyinshi nk'ibujumbura twovuga ko dufasha abantu bashaka kwiga informatique turabibafasha aho mu Kanyosha ni barabara ry'indwi ni inimero ni 108 bo hashika turakora guhera kuwa mbere gushika kuwa gatandatu isaha imwe tuba twuguruye biro. Ibindi tubafasha turabafasha muri traduction de documents turabafasha amadokuma duhindura tubahindurira mu rurimi nimba ruva mu gifaransa ruja mu congereza uko ari nk'abantu babipfuza kuja kwiga hanze barabasaba amadokuma tumaze gufasha abatari bake kandi baragiye hanze. Rero nkuko mwabivuze imirimo dukora simike ntitwoyivuga ngo tuyimare ariko twotumirira abantu bariko baradukurikirana bakatwitura kugira ngo tubafashe ibitari bike kujanye na entrepreneuria kugira ngo ko hari n'abipfuza gutangura imigambi ariko batiyumva batashobora kubona ingene bobigenza turashobora kubafasha. Ko murumva naho tutaragera kure cane twipfuza kugera hari aho tumaze gushika kandi turipfuza n'abantu mari abantu usanga bafise imitahe bakipfuza ati hari abantu twokorana turabahaye kazi tuzovugana kugira ngo dufashanye kugira ngo dushike kure. Rero
abanyamata nabobo turabatumirira ko barakurikirana Marengo TV. yego Turabatumirira kuza ko baratuzaniye abana batari bake kandi baramaze kubona umusaruro utari muto w'ivyo tumaze kubakorera, cyo gituma abandi batwizigira bakatuzanira n'abana kuko baramaze kubona yuko abana baciye ubwenge. Rero mu myaka 5 ko mubivuze turashaka kwibona turishira hamwe rifise abakozi benshi, ihangiro ryo gutanga akazi mu rwaruka rw'u Burundi twarishitseko, tuvuga ati twatanze ubuzi ku bantu barenga nk'igihumbi. Niho twibona mu myaka 5 kandi icipfujwe hajya umuntu ashobora kugishikako iyo adacitse intege. Rero turipfuza yuko mu myaka 5 ico gisata ca education mu ihangiro twari dufise ihangiro rya 2023 gushika 2030. Turipfuza ko tuzoba dufise ama etablissement atari munsi ya 10, kandi ko tuzoba twuguruye no mu gisata ca santé, tuzoba dufise ibitaro vy'akarorero. Aho niho twibona mu myaka 5, ariko twipfuza gushika ko imbere bizokunda. Yego. Okay, kubera ko umwanya ikibanza naho twabasanze batiko bitama bitworohereza, reka Marengo Media ibashimire cyane, ibatumirire n'uwundi munsi tuzobakenera canke mwebwe mugashaka kutwitura muzoturonka. Nimero ni yindi ntirahinduka, musimbiye kuri YouTube mwandika gusa Marengo Media, n'abandi bose baba bagenzi canke inshuti zo hirya no hino mwandika ijambo gusa Marengo Media, muca mubona. Mushaka munatwandikira ubutumwa bugufi canke mukampamagara jewe nsanzwe nkora ibinyene nzobashikiraho mushaka. Marengo Media rero irabashimiye cyane, mugire ibihe vyiza, mwongere n'ibikorwa byanyu bitera imbere. Ubashimiye nitwebwe natwe turabashimiye.